mu rugo nari mbayemo nitwa 18h. Wow, 18h kubera witwa 12 z'umugoroba like 18h. Bera uri kurama ikiganiro gishobora kumvugisha ibintu byinshi. No, nube aleze uyage like ivyo uvuga nuza abantu ushaka gufasha. 18h bari barinyise kubera iki? Bon, je nari mfise umugabo akara. Okay. Rero ico gihe narakora akazi kareta nkuko ndagakoramwo n'ubu. Ariko nihenze 18h zikagera swate nicaranye nabo dukorana cyangwa naciye kuramutsa umugenzi nkagira ma chance nkasanga umugabo yantanze muhira 18h. Uwo munsi nabona sino kubwiye ibyo nahabonera warakubitwa yo reka mu gukubita urabona ko nkunda gutwenga ego nivyo binyubatse. Wow, mu gukubitwa yarondera amenyo kugira ngo wewe ngo nzogusigura ibihanga. mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana, ni Bella Shaka kandi kuri micro za Roy TV Burundi. Ndakwibutsa kugira abonema kuri Roy TV channel, wongere kandi ugire commentaire bivanye n'ukuntu wakiriye kino kiganiro, ntiwagire no gushirako j'aime kuko nayo turayikeneye. Uno munsi yo n'umunsi udasanzwe nakuzaniye umutumire adasanzwe, araza kwidondora ariko turaryohewe kuba twamwakiriye muri Roy TV Burundi. Uno munsi yo tugomba dukorane ikiganiro cingo n'umubano. Ndibaza mu mwidondoro wiwe murashobora gutahura yuko iki kiganiro kiza kuba kiryoshe. Rero ndagusaba wowe uri kurankurikirana urashobora kuri impanuro muri kino kiganiro. Reka ufata agatebe wicare ugikurikirane kuva ku ntango gushika ku mpera. Reka rero ndamubaze ikibazo cya mbere Madame Georgette yisante à l'aise kuri micro za Roy TV. Ntukanguke kubera mvuga cyane, abamenyesha makuru bavuga cyane. Okay? Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana, ni Bella Shaka kandi kuri micro za Roy TV Burundi. Ndakwibutsa kugira abonema kuri Roy TV channel, wongere kandi ugire commentaire bivanye n'ukuntu wakiriye kino kiganiro, ntiwagire no gushirako j'aime kuko nayo turayikeneye. Uno munsi yo n'umunsi udasanzwe nakuzaniye umutumire adasanzwe, araza kwidondora ariko turaryohewe kuba twamwakiriye muri Roy TV Burundi. Okay, Madame Georgette, iyo wumvise ijambo ingo n'umubano mu bisanzwe utahura iki? Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana, ni Bella Shaka kandi kuri micro za Roy TV Burundi. Ndakwibutsa kugira abonema kuri Roy TV channel, wongere kandi ugire commentaire bivanye n'ukuntu wakiriye kino kiganiro, ntiwagire no gushirako j'aime kuko nayo turayikeneye. Uno munsi yo n'umunsi udasanzwe nakuzaniye umutumire adasanzwe, araza kwidondora ariko turaryohewe kuba twamwakiriye muri Roy TV Burundi. And camera ni Dr. Azombi ariko abikora neza cyane mu kazi kiwe. Karibu mutumire wacu. Murakoze. Amakuru yawe? Namahoro. Urameze neza? Cyane gose. Okay, turakwakiriye kuri micro za Roy TV Burundi. Murakoze cyane. Turakeneye yuko widondora abariko baragukurikirana, ubabwira akazina kawe nuko wumvumerewe. Nitwa Nahimana Georgette. Bon, nkaba ndumushitsi ngaha wa Roy TV. Murakoze kuba mumpaye aka kanya. Okay, turi kumwe na Georgette. Mbega twumvise Georgette ni muntu ki? Mwokumvise Bella Shaka, washo vuga ati Bella Shaka n'umuntu avuga cyane, Bella Shaka n'umuntu aremesha iganiro neza canke nabi, whatever. Nene twumvise Georgette twumva ko ari umudamu ameze gute mu buzima bwa misi yose. Murakoze. Roy TV Bella Shaka. Mbabarire ndabona ko menga uvuga cyane ariko je navyoshoboye. Ariko nkuko mubivuze reka nidondore gato. Okay. Ndi Madame Georgette, mama w'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Nkaba nsanzwe nkora akazi kamisi yose nkorera mu butungane. Hama nkaba
nsanzwe ndumu divorce umuntu Okay. yahukanye sinzi nyene no vyita mu kirundi ciza. Okay, nibaza ko ari uko nyene umuntu yahukanye like nk'umuntu yoba azi ukundi kuntu citwa yoshira muri commentaire. Okay, uno musi twakiriye Madame Georgette mwumvise umwidondoro wiwe. Uno musi tugomba dukorane ikiganiro cingo n'umubano. Ndibaza mu mwidondoro wiwe murashobora gutahura yuko iki kiganiro kiza kuba kiryoshe. Rero ndagusaba wowe uri kurankurikirana urashobora kuri impanuro muri kino kiganiro. Reka ufate agatebe wicare ugikurikirane kuva ku ntango gushika ku mpera. Reka rero ndamubaze ikibazo cya mbere Madame Georgette yisante à l'aise kuri micro za Roy TV. Ntukanguke kubera mvuga cyane abamenyesha makuru bavuga cyane. Okay, Madame Georgette. Iyo wumvise ijambo ingo n'umubano mu bisanzwe utahurike. Mwari mumbajije ngo numvishije urugo ngo numviki. Wumvise urugo ingo n'umubano. Wewe uca utahurike. Nari mpejeje kubivuga yuko ari ibintu bibiri. Urugo hariho urugo rwiza n'urugo rubi. Ndabivuze uko kubera ibintu nagiye ndacamwo. Nivyo nafatiyeko. Rero urugo rwiza nubwo abantu babiri bahuza kandi babanye neza. Nukuvuga ko bavyumva kumwe. Atamishwano ataki. Ariko urugo rubi ruraruhisha rukaruhisha n'abana. Wow. Aho rero urumva sinzi ko nubanda bishuye. Uravuze yuko urugo iyo rubaye rwiza biraryoha. Atariko kandi urugo iyo rubaye rubi rurarusha nukuvuga umuruho uragera no kubana. Mbega woshobora kutubwira nk'imvo mu byo tubona mu kibano nizahe mvo zikunze kwibonekeza zishobora gutuma umubano w'abantu bubakanye uba mubi? Murakoze. Iyo hama imishwano mu rugo urugo ruba rubi. Nukuvuga yuko abantu babiri ntibaba bagihuje. Rero iyo badahuje kenshi birafata ni ibintu usanga bifata abana gusumvya abanyene byo babibayemwo. Usanga rero kimwe usanga abana bahanduriye ingeso mbi. Ugasanga abana bagiye mu biyayura mutwe, usanga abana barataye amashure, usanga abakobwa baratwaye amada. Iyo rero abavyeyi batavyifashemwo neza ngo biteho ku ndero y'abana birakunda kuba bibi gusumba. Mbega hagati y'umumama n'umupapa bubakanye n'ivyahe bintu abamama canke abapapa uravuga ku makote yose bashobora gukora hagati yabo ari babiri ugasanga bihungabanyije swate umupapa canke bihungabanyije swate umumama bikaca bituma gwa rugo rutabagwiza? Kenshi hari ibintu byinshi bituma urugo rusambuka. Harabamwe ubusambanyi, harabamwe akaboregwa. Aho ni kurenga ibigo, kuboregwa. Harabamwe kutitaho urugo. Kutitaho urugo. Kenshi tukunda kubivuga ku bantu b'abagabo, ariko hariho n'abagore usanga babibamwo. Ugasanga umugore ariyiba mu rugo, ugasanga arashora ibintu ndiko ndavuga mu kibano, ndiko ndavuga mu bene gihugu. Usanga umugore arashoye ivyo yimbuye aja mu kabare. Iyo rero ivyo bintu bibayeho bituma urugo cane cane rusambuka. Iyo habayemo kuba umuntu w'umugabo atitayeho urugo rwiwe ngo aruronderere aruhagararire bituma urugo rusambuka. Iyo umugore nawe abaye umugore areze amaboko ivyo byose biratuma urugo rusambuka. None reka dufate yuko kuko n'ibintu bishika, reka dufate yuko urugo rusambutse. Mbega mu kibano iyo urugo vyanse kumvo nyinshi zitandukanye urugo rugasambuka hakabaho kwahukana kw'abubakanye. Mbega kujya umugore ikibano uko cyahora kimubona n'umugabo ikibano uko cyahora kimufata
mu mpande zose. Mbega ikibano gisubira kubafata cyo kimwe, ndavuga nko mu gihe umudamu yoba yiswe umudivorce n'umugabo akaba yiswe umudivorce, urumva ko ari statut sociale zimwe. Mbega none mu gihe bose ari abadivorce ikibano kibafata cyo kimwe? oya umugore iyo yiswe umudivorce kenshi acika igicibwa. Okay, nk'akarorero kuko wavuze ati nawe wo uri umudivorce, urafise ibintu ushobora kuba warabonye bigushikiye kubera yuko ico kintu cagushikiye kandi ugasanga swate ni ibintu vyiza canke n'ibintu bibi. Rero turashaka utuyagire ugerageje kuraba wewe ubwawe ukuntu vyagenze n'ikigwa vyaguhaye muri buno buzima tubayemo. Urakoze mugabo ni ikibazo kigoye kwishura kuko iyo uri mu buzima mwene ubu tubayemwo nawe wenyene utavyifashemwo neza sinoronka n'ingene ndabivuga, utavyifashemwo neza ngo hariho agaterme abantu bakunda kuvuga ngo turikomeza. Iyo utikomeje nawe wenyene biragufata. Rero je nifatiye akarorero niwashaka, si ibintu binyegezwa. Abadivorce baradufata nabi mu kibano, urumva nta kindi kintu babona ko uhevye umugabo ugiye guhura n'abagabo benshi. Nico kintu ca mbere mu kibano baca bafatirako. Ariko rero bivana n'umuntu wariwe. Iyo utifashe nawe ngo wikomeze birakubana amazi. Ubanza daboro utegerezwa gukurikirana indero y'abana. Yego. Kandi utegerezwa wewe nyene gutanga karorero imbere y'abana. Kuko abana ababye abagabo kenshi ntibarera. Harera abagore. Iyo rero utabaye umugore w'intwari. Intwari kazi. Yego. Intwari kazi nyene. Ibintu birayangara. Rero ahubwo nagira ngire ko nsaba abatwumva bari bakwiye kwitaho abagore b'abadivorce bakabita nka leta yari ikwiye kudushigikira ikabona vy'ukuri yuko uwo muntu burya nta kintu kiryoshe nk'urugo rwiza. Ndakunda kubivuga kandi ndakunda kubibwira abantu benshi, ariko nta kintu kibishe nk'urugo rubi, kuko urugo rubi rugutera ibintu byinshi. Hariho abagore batazi kwifata, baja mu busambanyi, baja mu kaboregwe, bakavuga ati kubera ibibazo nagiye ndahura navyo mu rugo kugira ntora agatiro nsinzire reka ni droge nje kunywa inzoga bikunde ko njyama nibagigwe ivyabaye. Iyo rero uri kurakora ibintu mwe nivyo nibiguha isura nziza mu kibano. Rero nkaca nsaba yuko ahubwo abo bantu bari bakwiye kuronka abantu babama hafi, bakaronka inyigisho z'inyifato inyuma yo kubutakiri mu rugo. Kuko gusubira iwanyu kera ngo bahora bavuga ngo babita ibisubira muhira. Hariho ishirahamwe ryigeze kuntera iteka igihe kimwe rirantumira mu nama bari batumiyemo amakategori. Baravuga ati rero turaza gukora ibikorwa mu groupe. Ati none dufate abafakazi n'abafakare tubashire hamwe. Imisore n'inkumi tubashire hamwe. Ati mugabo abadivorce nabo tubashire hamwe. Atariko ntidukeneye ijambo ryitwa igisubira muhira. Ati none abo bantu kugira ati kuko iryo jambo ryo kwita igisubira muhira rirakomeretsa, umenga ni ikintu cananiranye. Ati rero kugira ngo abo bantu ntitubite ibisubira muhira nimuze tubatorera akazina.
Bo kome twari turi ngaho ati mugabo mutora akazina katabakomeretsa kuko urumva ko basanzwe barakomeretse akazina kaba sympathiza ego Okay. kugira ngo abo bantu baruhuke Mhm. nagenda kubwire ko ico gihe batwise abasaje abasaje wow gushika kuri iyi saha hariho abantu duhura Mm. bakamwanza numva bamabwaye wesaje aba twari yaba iyo misore twari kumwe yaba nabo bapfakane n'abapfakazi twari kumwe bose duhuye mu ibarabara bampamagara wesaje kandi nkumva ko ndi fiere kubona ako kazina bakampaye Okay. mu gihe mu rugo nari mbayemo nitwa 18h Wow. 18h kubera witwa 12 z'umugoroba like 18h. bera uri kurama ikiganiro gishobora kumvugisha ibintu byinshi No, nube aleze uyage like ivyo wovuga nuza abantu bishobora gufasha. 18h bari barinyise kubera iki bon je nari mfise umugabo akara Okay. rero ico gihe narakora akazi ka leta nkuko ndagakoramwo n'ubu ariko nihenze 18h zikagera swate nicaranye nabo dukorana cyangwa naciye kuramutsa umugenzi nkagira chance nkasanga umugabo yantanze muhira 18h. uwo munsi nabona sinokubwiye ibyo nahabonera Warakubitwa. yo reka mu gukubita urabona ko nkunda gutwenga Ego. nivyo binyubatse Wow. mu gukubitwa yarondera amenyo kugira ngo we ngo nzogusigura ibihanga Yarondera amenyo ayahongore cyane. ego kugira zizosubire gutwenga nanje nubatswe no gutwenga Wow. rero kuva ico gihe urumva abo twaba turi kumwe yaba ari ku kazi yaba ari abo mu kibano nagiye kuramutsa narabisa 18h zirageze ni yo ndagiye bose rero baca baragahana mu ntara mbamwo n'ubuje ukabaza ati je Madame dufate 18h. harasho kuza nkishira hamwe rije rirondera abadamu akaza nk'umuntu akaza avuga ati je ndarondera madame 18h umudamu yigeze kuba yitwa 18h kunukuno uretse ko vyaheze ubu ni sage. Madame Sage. Wow. Urumva rero izo 18h narazakiriye ndazibamwo imyaka yose nabanye n'umugabo nitwa 18h. Imyaka nayo mbaye ndumudivorce nitwa Sage. Okay, Madame Sage, tubwire. None uciye uja kuri Sage. Yeah. Kuko nukiri 18h. Oya. Ubu urafise icyo wohanura abandi. Urafise n'inama wogira n'abandi. Okay, ndashaka tubwire mbega abamama canke abapapa bari mu ngo. Ugasanga kujya watubwiye yuko urugo rwiza ruryoshe mbere ari nk'ijuru rito. Ariko kandi ngo urugo rubi rubishe gusumba n'ukuzimu. Mbega ko hari abamama bari mu rugo rusa n'urutaryoshe rubishe ariko akemera kuguma aho hantu ari naho benshi ukunda gusanga swate hari abayinga swate hariho abagira ibibazo ugasanga umuntu atanguye no gusara ugasanga umuntu atanguye gwa indwara imitima amaparalize kubera ama stress yo mu rugo ariko akavuga ati sinshobora gusohoka kubera imbo swate baramvuga swate abana banje bacabaho nabi abo bamama uwo bahanura. Bon urakoze je nama nabibahanuye kenshi kandi burya ntumbone ngo ndumudivorce hari benshi nubakiye rero je icantunze natunzwe no kuvuga burya abamama benshi barayinga bakaja mu biyayura muri ivyo vy'inzoga vyo kuborerwa ngo mu mutwe niho hamera neza oya siyo solution. Jewe nkiri mu rugo narigeze gushinga ishira hamwe y'abadamu nari nagise abadamu baharitswe abadamu baharitswe okay niryo shira hamwe nari nashinze okay rero iryo shira muri naba ntihenze ndafise namenga n'amastati yaryo rero jewe urumva ko narishinze ntaharitswe
mugabo nari narabuze izina nogyita ufite iryari ry'abagore barushe mu ngo ndatumira abagore tugiye mu nama twicaye ahantu twabaye dutwenga duseka wow kuko umwe wese yaravuga ukamwe akatangura akavuga ingorane afise windi agatangura akavuga ingorane afise ukamenga ntitworekurana tukavuga tukaca dufata solution yo gutwenga. Ivyo rero byaratubaka kuko twararuhuka no mu mutima warumva kuruhutse ubuganiriye n'umuntu urumva kuruhutse.